Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi ya 95, duhera ku karongo ka mbere tugeze ku karongo ka 11. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ugutera impundu umukama. Nimuze dutere impundu umukama, duhayagize urutare rw'urukiza rwacu. Ingo tugende imbere yiwe tumukengurukire, tumuhayagize mu mazaburi. Nkako umukama ni Imana ihambaye, ni umwami mukuru arengeye imana zose. Ubwina bw'isi buri mu minwe yiwe, amasonga y'imisozi akaba wiwe. Ikiyaga ni gwiwe, niwe yakiremye. Isi yumutse yabumbwe n'iminwe yiwe. Ingo dukubite inkoro hasi, twuname dupfukame imbere y'umukama yaturemye. Nkako niwe Mana yacu, natwe turi igihugu aragiye, turi ubusho buri mu minwe yiwe. Ese uyu munsi mwokumvira ijwi ryiwe. Ntimukomantaze umutima wanyu nk'uko vyabaye i Meriba, nka wa munsi w'imasa mu bugaragwa, aho basokuru banyu bangenza bakancaca, kandi bari babonye ibyo nari nakoze mu myaka 40. Narasesemwe n'abantu b'ico gihe, ndaheza mvuga nti ni abantu b'umutima wazimiye, ntibagendera mu nzira zanje. Niho narahira nishavuye nti ntibazokwigera binjira aho nduhukira. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, tugeze ku izaburi ya 95. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ugutera impundu umukama. Ugutera canke uguterera impundu umukama Imana. Haleluya, amen. Turagutereye impundu Imana. Haleluya. Bana b'Imana, twumve ingene twoza turaterere impundu umukama. Akarongo ka mbere karavuga ngo nimuze duterere impundu umukama, duhayagize urutare rw'urukiza rwacu. Nimuze duterere impundu umukama, duhayagize Imana yo rutare rwacu. None turabikora? Hariho bake mw'isi babikora, na benshi batabikora. Ariko ukuri kuhari nuko twoza turasenga, tugaterera impundu Imana, tukayininahaza, kuko niyo rutare rwacu. Ibishatse mu mwanya mw'isi yozimangana, ariko Imana iradukunda kugira ngo tuyiterere impundu, tugendere mu nzira zayo, hanyuma isi niyarangira abayikoreye tuzoca tunezeranwa n'Imana ibihe bitazoshira. Kabiri, ingo tugende imbere yiwe tumukengurukire, tumuhayagize mu mazaburi. Ingo tugende imbere y'Imana, tukengurukire Imana, tuyihayagize mu mazaburi. Bana b'Imana, buriya rero amazaburi canke igitabo c'amazaburi kirakomeye cane, kitwigisha ibintu byinshi. Dukwiye gufatiraho urugero, tukamenya ingene dusenga mu mazaburi, ingene turirimbira Imana mu mazaburi. Haleluya, amen. Ngo tugende imbere y'Imana. Muhiri wacu turasenga, muhiri wacu turaririmbira Imana, tukaninahaza Imana. Ariko ni byiza ko abana b'Imana ku munsi wa Mungu canke se ku isabato tugenda gukorana hamwe n'abandi mu masengero, mu mazaburi bamwe batera abandi bitabira, bikaryoha turi kumwe n'abandi tuninahariza Imana, n'abandi twaturutse mu
mihingo canke mu misozi itandukanye, tukaninahaza Imana duhuje umutima. Haleluya, amen. Turabandanya. Gatatu aravuga ngo nkako umukama ni Imana ihambaye. Ipo kuri bana bimba. Muravyumva neza ngo umukama Imana ni Imana ihambaye. Twakora ibimeze gute? Twumve ko mw'isi nta kintu na kimwe cyoza hejuru y'Imana. Ntibibaho, ntibizogikwigira binabaho, na Satani yabigerageje yaciye akororerwa mw'isi. Ni umwami mukuru arengeye Imana zose. Ngo ni umwami mukuru arengeye Imana zose. Rero mw'isi bamwe bariyimikira imana zabo, bakiyimikira imana zabo, ariko izo mana zo mw'isi nta na hamwe zizokwigera zihurira n'Imana, nta na hamwe. Abimika imana zo mw'isi barihenda cane, bagiye mu ngorane. Kwimika imana zo mw'isi ni nk'uko gufata Zipora ukamwimika, ukumva uzoza uraririmba Zipora, nyimba Zipora naranakugiriye neza, ngo ngo harakabaho Zipora, ngo Imana imuhezagira kumpezagira canke guheza. Nitanze ko akarorero kuboba nyimba habari babikora, bumve ko umuntu aza aravuga ngo Zipora ngo aragahezagirwa, ngo Imana iguha ibyubahiro, ngo Imana igiri oya. Icyubahiro ni icy'Imana, ni nahaza Imana. Ariko uvuga ngo sha ngo Imana imuhezagire, ngo Zipora ngo Imana imongerere umugisha, iryo ni jambo ryiza uri kurasabira ku Mana. Mugabo uri kurimakaza umuntu hari ngo Imana imuhe icyubahiro, ngo Imana imuheshe icyubahiro, ngo Imana ngo mbese ukumva umenga hariho abantu ngujya ni Imana yanjye, ngujya ukimakaza umuntu wo mw'isi. Icyubahiro wari guha Imana ukagiha umuntu ntabwo ari byiza. Canke icyubahiro wari guha Imana ukagiha imangazini yawe, ukagiha umutungo wawe, ukagiha kampani yawe, ukagiha. Hariho abantu batunze baje imbere y'Imana bahuye n'abandi bose nkabo, canke bahuye bagiye mu bihugu bindi gutembera mu masoroti, bahuye n'abagenzi babo bo mu bihugu bindi, mugabo kumva ngo Imana ngo yarampezagiye. Haleluya, kubera avuze ko Imana yamuhezagiye. Ntabwo ngo narakoze nararushe, ngo kugira ibi ndabigereko, ngo narakoze nararushe, ngo narahangayitse, ngo naradandaje ibi, ngo naraciye muri ibi, ngo kugira ndabigereko, ngo ukuboko kwanje, ngo ubwenge bwanje. No, ni ibintu by'Imana, ni ibintu by'Imana. Uri kurimakaza iryo tunga ryawe, kandi mu munota umwe rihera canke ukabita. Turabandanya. Ni umwami mukuru arengeye imana zose. Imana rero irarengeye imana zose. Ntitugafata amatungo yacu canke ibyo dutunze. None nk'abandi barongorwa n'imbwa canke barongora imbwa, barongora ibikoko, barongora ari abagabo ku bagabo canke abagore ku bagore, mumva bajya bimika Imana, bimitse ibyo bidayimoni byabo. Bijya rero Imana irabirara ikavuga ati muri bijuju, kumwe twabonye ya Zaburi duherutse. Gatatu nako kane, ubwina bw'isi buri mu minwe yiwe. Ibintu byose by'isi biri mu minwe y'Imana. Amasonga y'imisozi akaba gwiwe, ngo amasonga y'imisozi akaba gwiwe. Urinde none wowe uhayagiza imangazini yawe, canke kampani yawe, canke amashure yawe, canke ibyo ari byo byose, ukabyimakaza wumva ko ari ibyo. Ngo narize, ngo sha, ngo iyi diplome canke ngo doctora ngo nayiciye, ngo narabizi ntukuta naragize iki. Ntubanze ngo wiyumvire ko hariho abantu baheza kwiga bagaca bapfa bataratangura n'akazi, kandi bisize amashure aremereye gusumba yawe. Kandi si uko baba bapfuye kubera ibyaha, oya, kuko Imana yarabishatse, kuko Imana itoranya uko ishaka, ikajana abo yishakiye. Kandi hari igihe umuntu apfa abantu bagatera impundu utarakabona apfuye. N'ubundi apfa ati yo apfuye akiri umwana, apfuye ari hagihanze amashure yiwe disi, apfuye ntihari bwagere. Ariko Imana none yo kwemera ko haza harapfa ibi gusa? Oya.
n'abana beza, abantu beza, ikabajana kuba baratwenga hamwe nayo. Haleluya, amen. Rero umuntu apfuye ego turababara, ariko uwundi mwanya tukiyakira, tukiyakira. Dawudi wa mwana wa Betsabe aho yagwara agapfa, atarapfa Dawudi yarisonzesha arambara amagunira agira iki kugira arabe kw'Imana yo mu mabarira. Mugabo mwana maze gupfa Dawudi yaciye yiyoza atangura kwirira uko ashaka, nabo mu ngoro yiwe birabatangaza, kubera ujya mwana nta kosa yari yakoze, ikosa ryari ryakoze se wiwe Dawudi. Mugabo Imana, umwana mutoya canke ugereranyije canke ariho hose, Imana ikora uko ishaka. Kandi Imana, umuntu yapfa, umuntu yakena, umuntu yakira, umuntu yagira iki, Imana irera, Imana iguma ari Imana, iguma kuko niyo ibintu byayo byose, twese n'ibintu byo mwisi byose ni iby'Imana. Tuze turumvira rero Imana tuyubahe. Rero naho havuga ngo ibwina bw'isi buri mu minwe yiwe, isi yose iri mu minwe y'Imana. Amasonga y'imisozi akabagwiwe, amasonga y'imisozi n'ay'Imana. Wumve rero ko atakintu na kimwe wowe ugaba ngaha mw'isi. Ni mpizanye Imana yaguhaye, vyandikwa mu izina ryawe, ushaka abaposta ubigeze no kubandi, kuko si ibintu byawe n'ibintu by'Imana. Imana ibyisubize ngo je narahombye naragize ikireka, kuko Imana niyo yabishatse, niyo yisubije ibintu byayo. Gatanu, ikiyaga ni gwiwe, niwe yakiremye, ngo ikiyaga ni icy'Imana. Abandi baragira utunyanja, nanje ndafise inyanja y'ifi, mugabo sigwanje ni y'Imana. Abantu baragira ibinyanja binini binini by'amafi, abantu bakagira ibintu inka n'ibindi, ariko si by'iwacu, ni iby'Imana. Je namasenga nkabwira Imana yo, Mana warakoze, warampaye n'inka, warayo ndafise akantu kakayaga mu Burundi nimbishije ahantu, ni munshire mwifi, harimo udufi rero, urumva. Mugabo ndiko ndasenga ndabwira Imana ntariko Mana uri gitangaza, wampaye no gutunga ifi no kurima ifi. Rero abana b'Imana ati ukabishira mu izina ryanje, urumva Imana yaraguhaye kugira bibe mu izina ryawe. Mugabo si iby'iwawe, ni iby'Imana, ni iby'Imana, si iby'iwawe, kuko Imana ibishatse irabyishuriza. Niyo nyanja y'amafi gwenda ndiko ndavuga, si nyanja nini nakanogo nkaka umuntu yimba kiterera mu dufi, hanyuma zigakora umuntu akaza arirobera yirira ubugari ku musozi canke ahantu runaka. Ariko ibyo ntibyari bikenewe ko ndababwira ko fisa akanogo k'ifi. Mugabo nyene binje musanga nabivuze mu buryo bwo kukubwira ko ibyo binyanja binini binini kuba bifise ibiki byose ngo ni iby'Imana. Urumva rero nako kanogo kanje kari mu dufi sakanje, ni ibintu by'Imana, nak'Imana. Ikiyaga ni bwina niwe yakiremye, isi yumutse yabumbwe n'iminwe yiwe, ngo isi yumutse, iyi si ni y'Imana, niyo yayibumbye. Rero tureke kwiratira amazu meza twubaka ngo munini na nini, ni iby'Imana yaduhaye mu mazina yacu, canke se ikaguha kwa gapande kakakuja kw'izina. Mugabo ni iby'Imana, sigwawe ni iby'Imana. Nikimenya menye urumva umuntu arapfa akabisiga, ntajane naga paraseri k'imetero 20. Oya, nuko bimeze. Gatandatu, ingo dukubite inkoro hasi, twuname dupfukame imbere y'Umukama yaturemye. Ngo twuname Imana, dukubite inkoro hasi, dukubite ibipfukamiro hasi, twuname imbere y'Umukama. Aha rero candaba abana b'Imana, haraho twabonye ati ingo tugende dusenga Imana mu mazaburi niki. Jaciye nimvira uyu munsi iyi odi yigize gatatu kw'izaburi ndiko ndategura, ni mwiyindwi izo basikira kwa gatanu, niho muzokumva ibindi ko mvuze, ariko ndabiteguye kwa Mungu. Reka ndababwire
ciye niyumvira ingene mwisengero nari mwisengero nkaraba mwisengero y'abazungu ariko no mu Barundi no mu Burundi canke muri Afrika mu bazungu no mu masengero y'Abanyafrika no mu Burundi canke hirya no hino hasigaye hagera aho twopfukamiye Yezu umuntu kubera ipasura yambaye agahuzu gato bikamunanira gupfukama n'ibirato bimeze ukuntu bikamunanira gupfukama. Hanyuma abasore canke abandi hari abandi baba bambaye amapantaro ukuntu nabo bikabananira gupfukama. Ugasanga abantu nikigwa Yezu yampaye kweri kandi si uyu munsi gusa yakimpaye amakima, uyu munsi ni kwa gatanu ariko muzobitahura. Umuntu bikamunanira gupfukamira Imana. Burya ndababwire bantu munyumviriza, je naraberetse ndikimuga mugabo ujya mwanya wo gupfukama ndawubahiriza kuko mba numva ko ciriye bugufi Yezu ndamuhaye icyubahiro. Amavi yiwe ko yakungaguritse bariko baramuburura hasi, wewe utinyira iki gupfukamika amavi yawe ngo wunamira Imana upfukamira Imana? Umuntu akagenda gusangira ibyo nanje kera byarambako nkagenda nata amaboko ibiki n'ibiki naza gusangira nkagenda, ariko wowe wakiriye Yezu uramuri uko wishakiye ugiye urata amaboko ngo wakiriye Yezu. Yezu ugiye kumwakira uritonda ukamutwara neza naho wicara ukamushimira neza. Hariho abantu yamakorera ibitangaza mwa buryo nanje ndimo. Habona umunsi umwe nari mu rusengero nyene ukuntu mbona haraje ibara ritandukanye n'ibindi ariko ndabona njambonamo sinzi ukuntu no bibasigurira, ariko shatse kukumvisha ko Yezu mufate neza mutware neza pfukamira Imana yicyubahiro kiyikwiye. None umuntu aragenda gusaba akaza ahantu agapfukamanga akagira iki agakomera amashi umuntu, ariko bikunaniye gukomera amashi Imana. Abandi bariko bararirimba banezerewe canke wowe uri kurajingitwa ntushaka kurambura amaboko ngo byinira Imana canke ukomera amashi Imana. Wowe icyubahiro uri kuraha Imana nikihe cyubahiro? Wambaye impuzu zikubana bikunaniye gupfukama ku mwanya mwiza wo kwereka Imana ikiri mu mutima wawe. Imana wowe izokubona gute? Ni wadandaza bigahomba cyane, ni warima bikarumba cyane, ni wahura n'ibindi bigerageza ukabona Imana ntikwitayeho, uzokwiyumvira ngo ni Imana ngo yaguhebye cyane idashaka kugufasha. Imana izokumva nawe uyumviye. Tureke kwiyambikira rero ibintu bitadukwiye bitubuza gupfukamira Imana mu gihe cyo gupfukama. Indwi, nkako niwe Mana yacu, natwe turi igihugu aragiye, turi ubusho buri mu minwe yiwe. Nimumva turi mu busho buri mu minwe y'Imana, turi ubusho bw'Imana. Nyimba umwungera ariko arazicamura zigenduko, kubera iki wowe ugarariza ukaza kwigira ukudashaka? Ese uyu munsi mwokumvira ijwi ry'Imana? Ngwese uyu munsi twokumvira ijwi ry'Imana, twumvira ijwi ry'Imana abana b'Imana, dukora iby'Imana ishaka. Iyi zaburi yo muri iyi ndwi nukuri ni zaburi yo dukoze ku mutima cyane, nuko byumva bataribo, ariko harye bamwe babyumva byari bikwiye bakabyumvisha bagenzi babo. 8, ntimukomantaze umutima wanyu nk'uko byabaye imeriba, nka wa munsi w'imasa mu bugaragwa. Ngo ntidukomantaze imitima yacu nk'uko byabaye imeriba. Aha nta uyobe w'Abanyisirayeli imeriba ukuntu bagumakanye Mose, ukuntu bagumuka bagakomantaza imitima bakirengagiza ibyiza Imana yari yabagiriye no mu kubakura muri Egiputa. 9, aho basokuru banyu bangenza bakancaca kandi bari babonye ibyo nari nakoze. Ngo aho basekuru babo bagenza Imana bakayicaca bakabona ko Imana idashoboye kandi ngo
bakancaca kandi bari babonye ibyo nakoze ngo kandi bari barabonye ibyo Imana yakoreye mu Misiri, yakoreye mu bugaragwa babura amazi cyangwa inzoka zibajya. Mose akamanika inkoni, akamanika inzoka ku giti, ibintu nk'ibyo. Mugabo nyuma bamwe bakagumuka. Hanyuma kandi na Musa murazi ko kugira Imana ibabare ari uko yagiye ku rutare agakubita inshuro 2 kandi Imana yamubwiye rimwe. Nako kandi haraho yageze aho ashaka kwiyemera. Ibyo muzobisome mu bitabo bya Musa 10 cyane mu kuvayo mu myaka 40 baragereka ko ngo mu myaka 40. Mu myaka 40 ni ya myaka nyene abanyisirayeli bamaze mu bugaragwa, hanyuma Imana ikabagaburira iby'ubuntu. Ariko bana b'Imana nibareke abantu bo mwisi turagoye. Imana iziratubabarira cyane, ariko kandi Imana itubabarira yabonye ukuyihangana kwacu naho tugeza. Imana irabahaye Imana batarushe, Imana irabahaye inkware, Imana irabagiriye amazi batarinze kuza kuyimba bonyene ngo amabava atunuke canke bubake ibigega, ariko nyuma bakararika amazosi bakama kumvira Imana. Nicyo gihe turimo. Abisi turaraba tukibabura ngo twarashoboye ngo kuvumbura ibi. Twaravumbuye hari inzahabu, twaravumbuye gukora amakompiyuta n'ama internet, twaravumbuye ibi na biriya, kandi byose ari iby'Imana. Imana yararemye umuntu imuha ubwenge bwo kugira akore iyi telefone. Mugabo kare wumva ko ari we ari gihangange. Imana dutabare cyane. Turabandanya kuri 10 nyene. Narasesemwe n'abantu b'ico gihe, ngo Imana yarasesemwe n'abantu bo muri nyagihe. Nyimba Imana yarasesemwe n'abantu bo muri kiriya gihe. Twebwe abacu Imana iri mu kududa. Murazi ko umuntu asesemwa akifuza kudaba ntibikunde. Ngo Imana yarasesemwe ngo n'abantu bo muri icyo gihe. Ndaheza mvuga nti ni abantu b'umutima wazimiye, ntibagendera mu nzira zanje. Imana ngo iravuga ati n'abantu imitima yabo yazimiye badashaka kugendera mu nzira zayo. Abantu bo muri kiriya gihe Imana irasesema, irabona ati aba bantu n'abantu b'imitima mibi bagoye badashaka kunyumva ngo bagendere mu nzira zanje. Nyimba Imana yarasesemwe muri kiriya gihe, ubuho mwumvise seme y'Imana igezehe mu bantu b'iki gihe. Kiriya gihe abantu barikoze ibyo bashaka bakaganiriza Imana, ariko nta butinganyi bwarimo, nta bintu by'ibikoko byarimo. Cumbwira rero muri iki gihe abantu bagira mariage n'ibibwa, bakagira mariage n'ibiti, ibitoyizi, ibipupe, ibirobo, ibibwa, abatinganyi n'ubundi bubi bwose. Imana mumve twebwe itari mu kududawa. Imana natwe twarayisesemye iri mu kududawa. Umwanya wari wo wose Imana izotudahwa. Dushaka rero twitwararike aya majambo. 11 ariko karongo ka nyuma. Niho narahira nshavuye nti ngo ni Imana yarahira ishavujwe n'abantu bari kiriya gihe cyo kuri Mose ariko arabakura mu Misiri. Ngo Imana ngo irarahirira avuga iti ntibazokwigera binjira aho nduhukira. Imana iravuga ngo ntibazokwigera binjira aho Imana iruhukira. Aho naho nihe hari muri cya gihugu cya Kanahani Imana yari yarabateguriye. Cya gihugu cya Kanahani Yakobo yari yaravukiyemo, cyari cyabasekuru babo. Hanyuma Yakobo akaza kwimukira mu Misiri kubera inzara, agahura na Yozefu. Mugabo bakagorerwa, Imana ikaza kubakurayo ibasubiza muri Kanahani mu gihugu cy'abakera.
rero ni Imana yashavurira avuga ngo urumva icyo gihugu Imana iraharuhukira, yaraharuhukira kubera ko Imana yari yarakemereye ba sekuru, kandi urumva na kera cyari cyaba Imana yarakibahaye, ariko nyuma cyari cyagiye kwiberamo abandi bantu barakisukura bakigira neza. Mugabo Imana yavuga ati kubera aba bantu bansesemye bambabaje ntibazoshikayo. Rero buri ugiye kubiraba murazi na Mose ntiyashitseyo, hanyuma abagiye gushikayo babaye abana bagiye baravukira mu mayira bariko baragenda. Bana b'Imana rero, nyimba twebwe dushaka kuzoshika mu bwami bw'Imana, nuko twitwara neza tukareka kwitwara nk'aba banyisirayeli ibyo bigize imeriba cyane ibyo bigize mu bugaragwa. Nimba nitwaza turitwara nk'uko abisi bariko baritwara, ntituzoshika mu bwami bw'ijuru, ntituzoshikira ibyo Yesu Kristo yaturaganiye. Kandi ari byo byiza, ibyo mu isi birahenda, ibyo mu isi ni iby'akanya gato, ni iby'imyaka 100, ariko ibyo mu ijuru tuzoba. Ariko bana b'Imana, tureke kugurana umunezero w'ijuru ngo tuwuguranishe iby'isi. Niduhebe iby'isi, tuwufate umunezero wacu tuwurondeze iby'ijuru. Mwarumvise inkuru ijambo ry'Imana ryabaye ry'umwororazaro n'umutunzi. Tuze tumara ubuzima bwacu bwo ngaha ku isi neza, tureke kwigundirira kw'iby'isi bihera akanya gatoya, twihutire kurondera ibyiza by'ijuru kugira aho ubutunzi bwacu buzoba imyaka idashira, aba ariho tuzoba, kuko twubatse mu ijuru canke se twashize ubutunzi bwacu ahadashikwa n'inyenzi n'ibifyera n'ibibeba. Yesu yavuze ati ubutunzi bwanyu ni mu bushira ahantu heza butazoribwa n'inkugutu n'inyenzi. Umukama Imana abahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Umukama abahezagire, aduhane gutahura ikirushirijeho, ntituze tuburane mu ijuru. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.